tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ndashaka twiga ijambo ry'Imana. Nibande bifuza ko abantu batoja mu mahonero, batorangiriza mu muriro udashira. Muduze cyane. Ndaho umuntu afise umutima mubi gushikaho Yona niwe Imana yigeze gutuma tigenda uburira abantu b'inyewe ntibahone. Ndavuga ati wapi jewe ahubwo ngira gitarushishe cyarahunga. Imana ishimwe ko mufise umutima, muramubasengera. Imana ishimwe ku bwanyu. Mumaze kuba mutifuriza abantu bose ko boja mu mahonero, sesure ko n'imiryango yayo mutagomba kwihereza mu mahonero. Sesure ko n'abakorege mukorana cyangwa muzenye mu buryo bumucanga ubundi mutifuza ko bahonera mu mahonero. Kuvyipfuza rero ni kimwe, mugakugira icyo ukoze naho n'ikindi. Uno munsi nagomba ndabigishe ikintu gikomeye cyane. Message iri très puissant. Nagomba ndabaganirize gato. Ni message ivuga gutya: ni gute wotumira umuntu mu rushengero ari hafi yawe. Niyo message ngenda bigisha. Gutumira ni vyiza, nama mwumva igihe cyose tubivuga tumira mugabo hari umuntu avuga ati passager narabigerageje muri ubu buryo biranga, ndagerageza ubu biranga. Rero nibaza ko nkene ubundi bumenyi kugira nkora icyo gikorwa neza. Uyu munsi nagomba kubigisha iki kintu, uburyo bw'ingene wofasha abandi kuza kuri Kristo Yesu biciye mu gutumira. Nta kintu na kimwe kidafise muri cyo uburyo gikorwa. Rero nagomba ndabaha uburyo bwiza bwo gukora kino kintu kugira ushobore kuba efficace muri kino gikorwa. Icambere nagomba gutahura ko kuvuga ubutumwa cyo kuzana abandi kuri Kristo Yesu ni ikintu gikomeye. La fois passée nibaza ko hari Mercredi yahera, hari ibintu bishika kuri 4 twaganiriye n'abari bahari, tuvuga ngo impamvu zituma tuvuga ubutumwa bwiza. Navuze impamvu zishika kuri 4. Impamvu ya mbere navuze ngo ni itegeko ry'Imana. Yesu igihe yarungika intumwa yababwiye ngo nimugende, yavuze ngo nimwavyiyumvira muzogende. Yatanze itegeko avuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa banje. Yatanze commandement, yavuze ngo genda muhindura amahanga abigishwa. Umuntu wese yamwumvise yaciye agenda, bahamabaza guhindura amahanga yose abigishwa. Donc kujya kuzana abandi kuri Kristo Yesu si igikorwa dukora dushatse cyangwa turonkeye umwanya. Mu bwami bw'Imana ni itegeko twahawe n'umwami, rivuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. C'est très important. Bari Imana ndiko ndavuga ku kintu cy'itegeko. Itegeko rirakomeye cyane. Aha mwisi tubaye munsi y'amategeko gusa. Uwagiye ku ishure hari amategeko yaho mutondera, kutavuga mu ishure n'ibindi. Hari n'amategeko y'igihugu, kandi igihe cyose inyuma yacu hariyo impwemu yo gushitsa itegeko. Alors igituma igikorwa cy'ubutumwa bwiza tutagikora ni kwera twimvira ko ari proposition y'umwami. Igikorwa cyo kuvuga inkuru nziza no kuzana abandi kuri Kristo Yesu,
umwami ntiyaduporopoje, umwami yaradutumye mu buryo bwo kuduha itegeko. Yaratubwiye ngo je nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende. Mu yandi majambo, hano mu isi umwami afise ububasha bwose. Akubwiye ngo genda, nta wundi wo gustopa. Yaguhaye itegeko ngo genda. Iki ni ikintu cya mbere, ivuga butumwa ni itegeko ry'ubwami bw'Imana twajemo. Naho ryo bari rya mbere unyumviriye, ukwiye kumenya ko kuvuga ubutumwa ni ikintu, ni itegeko turiko turashitsa umwami yadutumye. Tuvyumvamo tutavyumvamo, ni itegeko yadutumye. Icya kabiri, navuze ngo nicyo kintu cya mbere kiri ku mutima w'Imana. Usomye hariya muri Timoteyo birivuga ngo Imana igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivyo kuri. Ni icyifuzo cyayo, ni ikintu igomba. Uravye abantu bose mu ntumwa Yesu yahamagaye, ikintu cya mbere yabwiye ngo nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Niyo message ya mbere yabaha, munkurikire hama nzobagira abarovyi b'abantu. Byumvikana ngo nuno munsi Yesu aguhamagaye ngo nkurikire, mu majambo witavye umuhamagaro w'agakiza. Ubwo nyene hari indi jambo rikurikira rivuga ngo nzokugira umurovyi w'abantu. Nico kintu gikurikira iki, nkurikira nzokugira umurovyi w'abantu. C'est très important. Mu yandi majambo ndiko nshaka kwereka ngo umuntu Yesu intumwa igihe bahura ubwa mbere akabwira ngo munkurikire, hari ikintu yaciye ababwira, nico cyari ku mutima wiwe. Yabwiye ngo nzobagira abarovyi b'abantu. Ariko arasezera intumwa, naho nyine yabwiye ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Ijambo umuntu akubwiye ubwa mbere mugihura rirakomeye, yerekana umutima wiwe. N'ijambo umuntu akubwiye ubwa nyuma ariko aratandukana nawe, ni ijambo rikomeye. Si igihe umuntu avanye nawe utazosubira kubonana nawe, hama akakubwira ngo iki kintu genda ugikore. Mu yandi majambo akubwiye impamvu mwabanye uwo mwanya wose. Intumwa yabyibwiye ngo nimugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa abandi. Mu yandi majambo niryo jambo rya mbere yabwiye intumwa, niryo jambo rya nyuma yabwiye intumwa, ariko atandukana nazo. Birakomeye gose. Ni ikintu cya mbere kiri ku mutima w'Imana. Icya gatatu, kuko ibi naravyigishije, ni juste gusubira mu gihe ninjira ngomba kwinjira. Icya gatatu, nabwiye ngo impamvu dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza ni kubera Yesu arekararira abanyavyaha. Umunsi umwe Yesu yarigeze kuza gutya mu gisagara, bamusasira ibitambara, bamutora ibishami by'ibigazi baramuririmbira, bagira ibintu vyinshi bavuga ngo ntashemagize uje mu izina ry'Uhoraho. Ubwo birivuga ngo nawe yari kararirira Yerusalemu. Avuga ngo yewe Yerusalemu imenye ivy'amahoro. Hamwe n'ivyo bintu vyose bariko baragira, wewe yari kabona ububi bw'imitima yabo niyo bazorangiriza. Hama atangura kurira, aririra imitima yabo. Havuga ngo iyo mumenya ivy'amahoro. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo kuri Yesu igikomeye si bitambara twomusasira. Reka mbere mvuge, ibikomeye si bikorane binini twokora. Igikomeye kuri Yesu si influence nini twogira n'ishengero. Hari ama organisation menshi mw'isi ari influence. Nga ikintu gikomeye kwishengero nuko riba riko rirakora igikorwa gikora ku mutima w'Imana. Ico naco ni ikihe? Nuko umunyavyaha ahinduka. Nuko umunyavyaha ahinduka. Ibaza umuntu bariko baramuhiririmbira, bariko bamusasira ibitenge, bariko baramushemagiza, bariko bavuga turi umwami, ubwo nawe ari kararira. Ugerekezwa n'iki? Imitima y'abantu yononekaye. Imitima y'abantu bariko bafata inzira ijya mu mahonero. Hamacha habati yo mumenye ivy'amahoro. Ibyo byose muri ko burangirira ntavyo numva. Igikomeye ni imitima yanyu iri kiratakara. Mumenya ivy'amahoro. Aya Mariya mwaza ko yaheze ku maso ya Yesu? No, aya Mariya narahera ku maso ya Yesu. Kubera iki atarahera? Ni kubera abanyavyaha ntibaheza ahubwo baragwiriye. Nimba ashoboye kurira mu gihe cya kera gutya, ivyaha bitaragwira, homosexuality itaraza, n'ibindi vyaha bitandukanye, mwibaza ko uno munsi aravye abantu n'ingene imitima y'abantu yamugoreye gukora ikibi, mwibaza ko umutima wiwe paraporo y'abanyavyaha umerewe gute? Impamvu dutegerezwa kuvuga ubutumwa bwiza ni kubera umutima wa Yesu uri kuraririra abanyavyaha. Umuntu wenyine ashobora guhoza ayo marira
Imana ishimwe. Bibiri ivuga gutya ngo uyu munyabyaha umwe yihanye mwijuru haba impundu, abamarayika borganiza fete hama bagahimbaza Imana. Kubera iki? Hari intama imwe yarazimiye izimurutse, hari umuntu umwe yari yarapfuye abaye muzima. Hari igicapo cyiza biri twereka cy'umwana w'icyangazi yasavye itunga ryase ngo aragenda araryaya, hama ngo aheje kuryaya aribwira mu mutima hati mura kwa data n'abashumba barajya, hama agira umutima wo kugaruka mu rugo. Ndakunda iyi sene. Bivuga ngo se wiwe ngo amubonye ari kure, ni nkaho se we yamagenda ahantu kanaka karaba iyo yarengereye ko yogaruka. Umunsi wa mbere ugahera akabona namubonye, hama agasubirayo agasubira karaba agaterama, hama undi munsi urahera, umunsi umwe acabona wa mwana araserutse. Oh my Jesus. Bivuga ngo aciye amwiruka akaramugumbira, amakosa yiwe ntiyasubiye kuyibuka, ubutunzi yamuhaye arabwaya ntiyasubiye kubyibuka. Kubera iki? Umutima we wari pressure cyane gusumba itunga ryiwe yononye. Umutima wari ukomeye cyane. Ngamije kukubwira iki? Ngamije kukubwira yuko umutima w'Imana urarizwa gose n'abanyabyaha n'abanyakibi. Nicyo gituma dutegereza kugira ikintu kanaka tugira. Kandi namye mvuga muri yansenye banavuga ati Imana yarakugiriye neza gose. Ikintu woyigira kugira uyinezereze, rondera umunyabyaha umwe ahinduke. Nubona Imana ikubaka inzu ishimwe yari komeye, nibaze ngo ni ituro gusa uriya wotanga mu ishengero. Eka ikintu gikomeye wokora n'igihe umunyabyaha kanaka ahindutse, igihe uzanye umuntu akava mu byaha byiwe akaza, icyo kintu gikoreze Imana iracishimira gose. Myandi majambo umuntu yahezeguye gose, burya nibo mbarumba niteze ko avuga ubutumwa gusumba abandi. Kubera iki? Imana yakunezereje bihagije, Imana yakugire neza bihagije. Icyo yitura gikomeye n'umutima wokura mu isi, wokura mu biganza bya Satani ukazana kuri Kristo Yesu. Ivyo Imana irabinezererwa gose. Mumbwire amen. Haleluya. Haleluya. Mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Ko ugomba kunezereza Imana. Very simple. Umunezero ushobora gutera Imana, iminezero ishobora gutandukana. Ushobora kugira ibi ukagira bijya ukagira biri Imana ikanezerwa. Ngaho hari ikintu cya mbere. Urabona hari igihe umuntu avuga ati ndakunda ibi. Aya masambu z'inyama. Nga umaya kanyama. Ubu nkoze ko vraiment. Mushobora kuba muri abantu bakunda inyama mwese ndabaravye. Sinimba n'igituma utozikunda. Ibaze rero. Uwavuga ati okay, ibi ndabijya ibi ndabiprefera. Imana wonezereza mu buryo bwishi. Mugabo hari ikintu gikora ku mutima wawe gusumba ibindi. N'umunyabyaha uzanye kuri Kristo Yesu. Ico kintu kirakubita ku mutima w'Imana, kirakora ku mutima wawe. C'est très important. Ndiko navuga ko ikintu cyo kunezereza Imana. Gati man muri kuno kwezi nzokunezereza. Mwibaza nk'ibindi ko ndagira ko Imana itaryohewe, iraryohewe ndiko ndabigisha. Mwibaza ko ibaba ari ibyo bahejeje kugira bitaryoshe ku Mana, Imana yaryohewe. Mwibaza ko bijya twari ko turatamba mu itambire itaryohewe, yaryohewe. Mwibaza ko yamashikano mwatanze itaryohewe, yaryohewe. Mwashigikwa cyane. Mugabo hari icyambere. Ni nk'umuntu yashaka inyama, uramuhaye umuceri, uramuhaye ibiharage, uramuhaye ubugari. Mugabo aracyarindiye. Hari ikintu ashaka gusumba ibindi. Icyo rero igihe kimuhaye aranezerwa cyane. None ku Mana ishaka iki? Umutima. Amen. Imana irababara n'abanyabyaha, ngabo iranezererwa. Ndiko ndabaye impamvu zo kuvuga inkuru nziza kabisa. Imana iranezererwa n'umuntu yihanye. Icya kane, nabwiye ngo impamvu dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza ni kubera umuriro w'ibihe bitazoshira uriho, simigani. Erega hari abantu bagiye barabitiriwa, barabihindukiza. Habya ati ibyo bintu by'umuriro n'ubutumwa bw'iterabwoba n'ibintu ati kandi muri Afrika barabikunda, ifu yuko tubikuramo muri Bibiliya. Ndumva n'amabiri ngo ariko arandikwa, havamwe ibintu byose biteye ubwoba.
hey, reka nabwira abantu Imana umuriro uriho kandi kinababaje nta purgatori iriho. Ibi nuwosha kuri telebe no bivuga nta purgatori iriho. Ni inzira zibiri, imwe ija mu mahonero iyindi ija mu bugingo budashira. Kandi umuntu wese atiyanye ivyaha vyiyo ngo aze kuri Kristo Yesu ariko aja mu mahonero. Gari abantu bavuga ati nta kibazo kuri ibyo ushaka ni wapfa tuzogusengera maka. Nta masengesho yari akwiye yo kuri umuntu mu muriro bamuzane mu bugingo budashira. It's impossible. Imana yo birenganya. Umuntu yopfa natagira abagenzi yoje sengerwa nande. Agakiza nakabariho. Hallelujah. Arabona Imana nimba ukunda abantu, nimba ukunda familie yawe, nimba ukunda abagenzi bawe, kimwe mu ngabire zikomeye cyane wo muha ni ingabire gakiza. Nicyo kintu wamufasha gikomeye kuko inyuma y'ubu buzima imodoka wamuhaye ntakizo mu marira, inyuma y'ubu buzima amafaranga wamufashishije ntazo wakimumariye, inyuma y'ubu buzima ibindi byose wamugiriye bizoherana na hano. Inyuma y'ubu buzima ikintu kizomufasha cyonyene ni ingabire y'ubugingo budashira wamufashije kuronka. Umuhamagaro narose so kwigisha ibyo abakristo bashaka. Kumenya ishengero uri mu cyaricyo. Vuga amen. Icyanyuma ngome mvuge gace tuja rero ku nuze yanje nyezina. Ndasoma verse Luka 16:27. Nawati ndakwingize se muvyeyi umurungike mu rugo kwa data. Uyu reka mbanze ndababwire ino histoire. Ahanye biri tubwira inkuru y'umutunzi yitwa ntihavuze izina giye bavuze ko ari umutunzi gusa n'umukene yitwa Lazaro. Biri tubwira ngo bose barapfuye. Ikintu gikomeye rero umukene n'umutunzi bose barapfa. Bose barapfa. Hama bapfuye. Umwe umukene acaja mu gikiza cya Aburahamu. Mugabo ntiyagiyeho kubera yari umukene. Yagiyeho kubera yubasha Imana. Hama umutunzi acaja mu muriro. Ngana we nyine yagiyeho kubera umutunzi. Yagiyeho kubera atubasha Imana. Hama bamaze kujayo arasezerezwa haba ibintu byinshi, arababara umubabara atigeze ababara no mutunzi. Arasaba ibintu byinshi byose biranga. Bimaze kwanga acasaba kimwe cya nyuma. Niki agiye dusomera. Tubwire iki kimwe cya nyuma yasabye. Nawati ndakwingize se muvyeyi umurungike mu rugo kwa data. Kuko mfise bene mama batanu ababwire uko umviriza umutunzi bantu Imana ikintu yavuze. Yavuze ngo nasabye kuza kumfusa ukoze urutoki mu mazi hamuzupfuvye. Ivyo ntivyashobotse. Nasabye biriya ntivyakunze. Ngabo icyanyuma ngombe nagusabe. Nibuke ikindi kiganiro cy'abantu bapfuye. Nta numwe yari muzima muri aba yararimo. Ni kiganiro cy'abantu bapfuye. Mwumvirize iyi comprehension y'abantu bapfuye. Ibi bintu mwisi turiho tugira ivya mbere nitwava mu uno mubiri. Reka mbere nakavuze gutya impamvu dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza ni kubera hari ijwi ry'abapfuye riko riraturungika kubwira ubutumwa bwiza abakiriho. Uyu mugabo arasemera yapfuye avuga ati je nasavye ingene nokira vyazi mbwa ndagusavye ugende kuri bene wacu bagende bumva ubutumwa bwiza ubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo nibazorangiriza hajewe ndangirije. Mu yandi majambo abantu bose bapfuye baraza akamaro kivuga butumwa. Yaba uri mu muriro yaba uri mu ijuru uwo bagarukana bose bakabaha isaha boyimara bavuga ubutumwa bwiza, uwo baha iminsi boyimara bavuga ubutumwa bwiza. Kubera iki? Barazi ukuri kuri nyuma y'ubu buzima. Igituma dusamara ni kubera turi conscious cyane y'ubu buzima, nituzi nyuma y'ubu buzima bizoba. Mugaraba bashitse inkuru yabo. Abamaze gupasa bakava muri ubu buzima bakaja mu bundi buzima. Ishifuzo cyabo ibaze ko atavuze ati ni mu ndondere munazongerera bwe utunzi bwanjye nasize neza. Yavuze ni mu ndondere umuntu agenda abwira ubutumwa bwiza aho tuvukana basi nibaze barangirize hano.
kubera iki cyari kibanza mu muriro ni habi cyane ku buryo n'uriyo atagomba kwifuriza utarashika yuko yozayo yabi cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Alors navuze amarezo make mugabo nzokongera ko n'izindi mugabo ibi nabivugiye iki, ibi nabivuze kugira ngo ndakwereka impamvu ukwiye kuvuga ubutumwa bwiza, ukwiye gusohoka, ukwiye kugobera umuntu, ukwiye kumufasha mu buryo bwose bushoboka. Hari impamvu nyinshi, zimwe nizo mpejeje kuvuga. Alors nagomba twige rero ingene twofasha abantu biciye muri invitation, ingene twofasha abantu gukizwa biciye mu butumire uha umuntu. Twige n'uburyo umuntu ushobora kumufasha ukaba efficace. Haleluya, uburyo utumira umuntu ukaba efficace, kuko si ubutumire bwose bwitabwa. Si ubutumire bwose bwitabwa, ngari ubutumire bwitabwa. Rero nagomba ndabaganiza. Haleluya, abantu bafite amasiko yo kubwumva mumbwira amen. Kandi ivyo ngomba kuvuga abantu b'Imana, iyo tuko tuvuga ivyivuga butumwa, ari umuntu ariko arabona bonke, acabona Kristo ndi ku Mana, acabona aba evangeliste baciye kuri no singa ba Billy Graham, ibikora ni binini ariko arafasha abantu. Nubona ivyo abakristo dufise ingorane zo kutagendana n'Imana buhoro buhoro. Imana kugira ngo igupermete gufasha abantu 10 cyarimwe, iba yaraguhaye akajyo kugufasha umuntu umwe. Ubwo nagomba ndagufasha ingene wewe wofasha umuntu umwe ukabona ati uyu muntu uyu ni gisibo cyanje. Imbere yo kwiyumvira gufasha abantu 10, ingene wofasha umuntu umwe ukamujya kumwe kugahirwa avuga ati Mana, muri no mwaka ikintu nagukoreye gikomeye ngiki gisibo. Akizo dufise ikibazo twuzuye ivy'Imana idukorera, ngana ngo ndakwiye ko Imana irafise igishaka ko nawe uyikorera. Rero ngomba gusurinya cyane ibyo wowe ukorera Imana iryoherwe. Haruhande y'ivyo ati Imana nkorera kijya nkorera kiriya nkorera kuriya, wewe ivyo ukorera Imana kandi uhereye hasi. Umuntu atarashikana kuri Kristo Yesu abantu 5 niwiyumvire 10, iyumvire umwe, iyumvire 2, umujye ko buhoro buhoro gushikumushikane muri Kristo Yesu. Haleluya, bice muri invitation. Alors ikintu cyambere ndavuga ibintu nka 3 byo gufasha kugira invitation yawe ireisise.